aba mama n'abapapa iyo miryango ba tantine muhagarike kuko mukoresha pression ku bana mubwira ngo barongogwe canke barongore wakuze rongora arongora nde icabonye mwibaraba bace bahukana kandi kwahukana Imana iranka kwahukana bavyeyi umwana ni précieux ni bagute ni kintu umwana ni trésor Imana bayaguhaye kugira ngo yishikane kuri destiny yiwe urebe umuha umurose ni bagute ni reka kumuta kuko mariage ni irreversible agize mariage mbi umwana baheze umwana ntazofashiye kuvyuka umumviriza destiny wirarangiye nukuvuga ngo agiye kugwa mu kinogo indani atazavuyemo nukuvuga ngo nta buzima afise no gupfa barapfa ishengero kenshi mu ishengero mu nzu z'Imana hari abahungu batemerwa n'abakobwa basibiye basengeranye barabasuzugura babona uduhungu tudukene tutafise kazoza gakomeye ni nko ujya ikibano kirakengerwa nyene mwana ngo ndakubwira ngo muri uwo muhungu nyene ubone ngo arakengeretse harimo Imana kandi Imana nini kurusha uko umubona wewe ukaja mu ijambo umugore mwiza ameze gute Efesiens 5:22 umugore mwiza yubaha umugabo wiwe umugore azonyubaha umugore azo prendre soin de ma maison azonkundira papa azonkundira mama azonkundira abo tuvukana umugore qui sera toujours azoba nka complément yanje nawe uri umukobwa sengera umugabo azoza asa na Kristo wibuke Kristo ngene yaje ameze Ezayi 53 ngo yarasuzugwe n'abantu bose rero murehe kwihuta ntaco mwihutira nukuri imisi tuzomara mu isi imisi atari myinshi rero reka kwimara mu magorwa wisutse mwe wenyene ngo ndakeneye ko abantu bose babona ko nagize mariage bibibi décore ya grave ibintu byose vyiza abantu bose reka guhiganwa mariage si guhiganwa ngo irici ntirinjana yo birambabaje. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi guhariranira gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Aba mama n'abapapa iyo miryango ba tantine muhagarike kuko mukoresha pression ku bana mubwira ngo barongogwe canke barongore wakuze rongora arongora nde icabonye mwibaraba bace bahukana kandi kwahukana Imana iranka kwahukana ça n'existe pas mu mategeko Imana yashinze mariage isambutse vous êtes foutu. Ndiko ndabahanura abavyeyi n'abavyeyi n'inshuti ni nabavukanyi n'abantu bose mu kibano aho uri hose baguma bagushira ko pression kutegereza kugira mariage. Nagomba ndabwira icambere na mbere bikora kibi kandi gikomeye cyane gose. Icambere bikora nuko umwana umujeune aca yumva ari muri obligation yo kunyarutsa mariage nukuvuga ngo ntakirindiriye wa wundi Imana yamutegure kuko mariage nibaza ko ni ikintu kiri trop sacré c'icubahiro Imana ikunda rero mariage iva mu Mana indani nukuvuga ngo utegeza kuyegera ukayiba hafi ikagutunganiriza ikaguha uwo yakugeneye mu gihe gikwiye. Nukuvuga ngo uravye muri Bibiliya nageze kubisoma ndabereka ingene ntuze Rebeka na muhungu wa Aburahamu muke ko Aburahamu umuhungu we Isaka yari umuhungu w'isezerano nuvuga ngo numwana yabwiza kugira succession Imana yaremye Aburahamu ngo mu nda yiwe niho hazova amahanga ubwa mbere na mbere yavutse atevye papa wiwe yamaze gukwiza imyaka ngiranga 100 mama wafise 80 barabatama n'abatamakazi umva Imana ntiri kuri pression ico nshaka ko abavyeyi bacumva n'inshuti n'abavukanyi n'abagenzi mwebwe mufise umuntu mu muryango iwanyu atararonka umugabo canke atararonka umugore reka kumushira ko pression kuko araza kuja ahantu yumva umengo birihutirwa tellement kwaca hitani cyacu cyose. Je ndafise umuntu yambwiye mu misezi ko afise umufiance ndanezerwa cyane kuko yari umwana w'umukobwa mbona ko amukeneye ndanezerwa vraiment n'ukuri nanezerewe cyane nanezerewe ko naramusengeye mvuga nti Imana ndagusavye umuhera umugabo yarabikeneye hanyuma
arambwira ati naronse umufiance ndiko nditegura nibaze ko ngire ngende mu kanya mu minsi iza nzokubwira nzogenda ko ntihari wino jengo bihereraho haciye iminsi ndarindira ko ambwira la suite ndabura mugabo mu mutwe waje nkumva ko twarishuwe vraiment twarishuwe kubera ko nanka gushira ko pressionnage ndavyanka sinashaka kumubaza mugabo mu minsi heze sinzi ikintu yambwiye ndamubwira nti none vya bindi vyagenze gute wa wundi uzogenda ryarashe ngati reka narahevye kuko ati numvise ijya message yawe wavuze ku munsi wa mariage yawe abantu navuga nti ntafata negeranya n'ibindi bintu byose nari ndiko ndabona nsanga n'umuntu atarakijijwe nsanga n'umuntu tubaha Imana nsanga n'umuntu umufu nsanga nagira ninjire mu kinogo indani kandi hose mvuyemo rero bantu muriko muranyumviriza mwese sishaka kutibutsa umwana wawe ko hageze ko yubaka mugabo rabinge ico yaciye akora umugabo yitwa Aburahamu yari umugabo w'isezerano ry'Imana mu nda yiwe hateza kuva abana b'isezerano niwe yabwiza kugira perpetuité y'abana b'Imana mw'isi ni yaratwebwe niwe twamukako igitangaje giteye ubwoba nuko uyu munsi ko turavugana Aburahamu ntiyigeze agira pression ku mwana we ataragira mariage yavuze ati ahubwo ngiye gupfa none ko ngiye gupfa uyu mwana azoba samuragwa w'isi gute ntegeza kubikora ndabigenda bigenza acafata Yesu ko yafashe umwanya arasenga mugabo acafata umukozi wiwe amurungika kuhiga umugore wiwe mu muryango mubi wabo kuko ratwa Aburahamu yari yavuye iwabo mu gihugu cy'iwabo akaza nk'inyagano me aza mu gihugu inyamana yari amubwiye ngo ajemwo cyo gihugu cy'abanyamahanga aca murungika mu gihugu cy'iwabo ati genda ugende iwacu ndonderere umugore w'umwana wanje umukozi wiwe Imana ikimukorera igitangaza acatangura gusenga yasenga avuga ngo Imana ya databuja Aburahamu Mana wa databuja arasenga mu mwanya munini abwira Imana ngo imuhe n'amasinyi aho nza kuja umwana w'umukora tuza guhura akanyakira neza akampera amazi ndogoba aho nja mu muryango iyo bakanyakira neza aratanga ibimenyetso ati azoba ari uyo ico kintu caranejereje ni Aburahamu niwe modele yacu bien sûr si mwisezerano rishasha mugabo uravye ingene yabigendeje none uyo mwana wawe sindiko mvuga ngo ugenda uhiga umwana urabora mufatanya no vyavuye mu masengesho vyavuye imbere y'Imana kandi nta pression yigishirira ko umuhungu wiwe umuhungu yagiye abona umukozi aje azanye umugore acavuga ati wow ngenda kumusanganira nukuvuga iki bavyeyi umwana ni précieux ni bagute ni kintu umwana ni trésor Imana bayaguhaye kugira ngo yishikane kuri destiny yiwe urebe umurose ni bagute ni reka kumuta kuko mariage ni irreversible agize mariage mbi umwana baheze umwana ntazofashiye kuvyuka umumviriza destiny wirarangiye nukuvuga ngo agiye kugwa mu kinogo indani atazavuyemo nukuvuga ngo nta buzima afise no gupfa barapfa rero ndashaka nsabe n'ukuri ninginge hangarika pression ahubwo nimba ukunda umwana musengere ngo Mana muhuwa mugene je imbere y'Imana wisonzeshe no kwisonzesha Mana bahuze n'uwo wamugene uwo wamuremeye uwo bazobana cyane umusabe gusenga cyane umwana asenge ko adakicamerambera gakiza d'abord kubera nukuri nta buzima buhari inyuma ya Yesu sinzi ngene no bivuga sinzi n'amajambo no bivugamo nta rugo rushoboka inyuma ya Yesu nta mariage ishoboka inyuma ya Yesu n'abari muri Yesu bisaba ko baguma basenga bisaba ko baguma bari connecté bisaba ko baguma abantu bafatanye n'Imana karamata bisaba ko ndazi batayiguma murejareje iyumvire rero umwana agiye kurongwa n'umupagani na umupagani n'umuriro ugiye kwaka mu majambo make nico novuga nk'intangamarara kuri kiganiro dutanguye mugana nukuri ndasavye bavyeyi vraiment hagarika kugira pression ku bana hagarika Amen. Merci beaucoup kubw'iyo nyishu. Nagomba ubu mwariko muvuga mubwira abavyeyi niko novuga. Ubu rero ikindi kibazo kiza kuza ngomba mvuge nagomba muce muyadressa ku ba jeune nabo. Hari gihe nikanda bitange ko ndabivuge nk'akarorero ce mbarizamo ikibazo.
hari igihe umujene ashobora kuvuga ati jewe surtout les jeunes filles ugasanga mu gucagura kwiwe araba ibintu bifatika amahera akavuga ati ebana jewe umuhungu atifashe mbona ko naho je mu gihe ntoba nkora yombeshaho sishobora ntitucana ukuvuga ngo priorité yayigize ibintu bifadika none mubwira iki uwo mujene hageze gucagura uwo bazokubagana aho ko n'akarorero hari abandi bafatira ku bindi atari ibyo muremure afise ebana ama forme physique yaba basketteur ego tubwire kanifatire nka je fise nk'izo critères woca umpanura iki hezba katari dufise warabimbwiye mo je nibaza ko ntaco no guhanura kinini nimba bwa mbere na mbere wakijijwe wakira umwami Yesu condition sine qua non umuntu kuranyumviriza akira Yesu d'abord Yesu nashaka aguhinduza n'ivyo uri kuravuga kuko uwo umugabo wawe kritere ya mbere ikomeye arubaha Imana nico ndakwifuriza kuko atubaha Imana ntazokuba adakunda Imana ntazogukunda kuko urukundo ruva mu Mana urukundo rwo gukunda umuntu muhuye ukuze mutabanye mutavukanye mutanyoye n'ibere rimwe ruva mu Mana yonyene niwe wenyene ubwo rundi uri kurarondera ruzohera ariko uruva ku Mana ntiruhera amen ikindi amakriteri umva umaze kuba warakijijwe wowe ubwawe na fille mademoiselle kuranyumviriza wakijijwe uri kuraba mu ishengero kenshi mu ishengero mu nzu z'Imana hari abahungu batemerwa n'abakobwa basengerayo barabasuzugura babona uduhungu tudukene tutafise kazoza gakomeye niho ujya ikibano kirakengerwa nyene mwana ngo ndakubwira ngo muri uwo muhungu nyene ubone ngo arakengeretse harimo Imana kandi Imana nini kurusha uko umubona wewe ugize critère kuraba amaforme uriboma kandi uriseka kuko ashaka kuba ari umuhungu muremure asa n'umu basketteur w'umugangi mugangi ndani hari ibikoko kujya ari muremure nabyo bibisebse byose abahuzemo ibikoko igikoko kizokurira mu nzu ya gutabira amakofi ziya nguvu zose ziwe akazima reka kugira amarectoverse rero nibaza ko kritere ya mbere warakijijwe je niko niyanditsa kwa kijijwe udakije je nta ncyo nakubwira nga oya nukuri nta nico twonavugana kuko je ndi umukozi w'Imana ndi umu evangeliste njeje kuzana abantu kuri Kristo rero mu kintu cyambere cyo kuzana kuri Kristo n'umugabo ko ngo nakubwira ngo nutarongorwa muri Kristo ngo uje muri mariage muri Kristo uzohura n'isanganya ya mbere ibaho mu rugo ko ngo ndakubwire ko mu rugo ni ministère nini iremereye ishoborwa n'umuntu wenyene afise Yesu akorana na Yesu kugira amufashe guterura uwo mutwaro kuko ni sacré d'abord rero ntushaka gukora ikintu c'Imana utari kumwe nayo rero nibaza ko ivyo vy'inyuma n'amafaranga ivyo amafaranga vyo kurangaho parce que igituma muga ko mukeneye Yesu muri Yesu hariyo package y'amafaranga y'amahoro y'umunezero y'urukundo y'ibintu byose bikenewe mu rugo abana beza urugo rwiza ibintu byose byiza bibaho byo mu rugo biri muri Yesu none ugiye kubirondera andeho ya Yesu ukaza kurondera umugafise ayo maforme inarien mu minsi biraca guharuruka nahone nturondere ukijwe gusa wareja ube sure yuko akijwe vya vrai hako hari abantu hari nk'umuhungu nzi yarambwira ngo je ngo naho aranja muri egize ngiye guhiga gusanga umugore ngo kandi nkabahenda ko nkijijwe ngo nkabahenda nkabahangika mu nyuma ya rezima havuye akizwa mugabo yaravuga ati naragenda ngiye guhiga umva bagiye ni c'est le diable qui envoie bari karungika des loups muri bergerie rero ihuye n'utukobwa turi reja tujuju bagenda nakabira kwa nasoye inoti nyinshi z'ibihumbi 10 n'amadolari nkati umugabo n'umwe cyabwira avye bati tunganya mariage kuko ndabavire mu nzira ko ari abavyeyi upuro mama umwana n'umutwaro kumona mu nzu gusa iyo phenomene sidayitahura sinzi cabariye vraiment kuko uwo mwana uzomubazwa aba bana tuzobabazwa
je nzotanga rapport ico nakoresheje umwana wanje n'ingene nabigenjeje eske warabateguriye ingo warabasengeye amajoro n'amajoro waragiye urakora na jeune ubasenga kugira ngo baronke ingo nziza wakoze ikabana naguhaye wakoresheje iki nzotanga rapport ndovuga ngo nabatereye mu bisimba nabatereye mu bigabo birenganye byose nzosigura gute ntegerezwa kuvuga ingene nabigenjeje rero iyo responsabilité ni ku bavyeyi no kubana bien sûr ko umwana yasaza kugira ati ndi amoureuse ntagere ncumugira mama oya vraiment turabirembeje vraiment Maria twayiteguye kandi ntutugore kandi twigira no muri Amerika afite nationalité américaine n'umu Canadien n'umu Birigi akakwemeza ibintu igihumbi hamwe umunwa wofunga rero ndabinginze hagarika kwihutira izo mariage c'est pas le ciel ni intango y'ubuzima burebure uzoshikayo uvyara umwana utazota uzoshikayo usange winjiye mu muryango w'abapfumu n'abarozi usange winjiye mu bikoko birasaba kuja imbere y'Imana ugasenga kuko wangajije tavi amen ukuravuga ico kintu ico hereje ko cengira image yuko fait mariage yinjiyemo nta marche arrière ihari nuvuga ngo wemera kugorerwa surtout yari ibintu abantu bakuburiye ubu ntashoye ibihari hari abavuga bati nzokwemera ndaruvemo je vais divorcer mugabo iyo divorce ikwambika ikindi ceyi mujya no mu divorce bagutunga intoki bose yego ni nkaho ubuhungi imvura mu muvu niko novuga rero mani guhezagire cyane hari ikibazo ca nyuma rero sasa gucagura neza uwo muzokubakana ntibikwiye birasaba ko urugo uruteramira kuko amadivorce yasaze ingo zisambuka ntazo noharura mugabo nagomba utubwire ukuntu urugo jeune marié n'abataragira mariage baca bavyumviraho ni gute urugo uruteramira ku buryo ruguma ruhagaze ntibiherere muri kujya gucagura neza kurindira ukaronka uwawe ntibiherere hajya mugabo ukaguma muri maso ukavuga uti mbwizwa guma ngavye kuko satani agomba umwanya aronsa akanya na gatoyi ararusambura en fait umupango wa shetani pour le moment ni uguhushisha abantu mariage ico objectif kugira yice la jeunesse yice n'igihugu yice n'isi ni ukuvuga ngo ariko afatanya batabwiza gufatana urahushije umaze guhusha nta marche irahari mu ijambo rimwe ni divorce izotegeza kuba kuko urumva ni ibintu bigiye bihushanya ica kabiri muzishitsemwo azisambura ni ukuvuga ko agakiza n'isoko muba mugafise mwese ica kabiri mbega mugashitsemwo mwagize mariage monsieur madame wagize mariage mutegeza kubaka igicaniro mu rugo cyo guteramira urugo rwanyu no kwiteramira personnellement kugira ngo Yesu azoza asanga turi bazima turi maso ni ukuvuga ngo non seulement le mariage ni nziza kandi irakenewe kandi iragwanya mezo si nawe wayigize utegeza gucana igicaniro mugafatana amaboko n'umusheri wawe ahandi ko mvugana n'abantu bamaze kugira mariage ba jeune marié mwagize mariage nimba utarakizwa gukizwa birihutirwa de mwamaze gukizwa shikama mushira amanga musenge mube muri bibiliya nukuvuga ngo iminsi yose ku mugoroba mwibuke iminsi yose chaque soir Imana yamiza kugenderera Adamu na Eva nukuvuga ngo imigoroba yose mwavuye mu kazi undi mu kazi jana fatana maboko muteramire urugo rwanyu nimba mutari bungenga muhamagare d'abord ibibondo de mwamaze kubyibungenga mu bisenge bivuke bazavuka abana bakomeye bameze neza musengere dans votre destinée cyo tubagabo cyo dukenze tugogo cyo tugware cyo dukenyuke no ni moment nziza fata umunsi muri semaine yo kwisonzesha pour votre mariage pour votre vie commune nuvuga ngo non seulement ubu musenzi ubu muteramyi mais aussi uka umuntu ahagaze neza mu mana mwijambo iyi Bibiliya ifise amabanga menshi ateye ubwoba arimo protection arimo kurindwa arimo destiny arimo ibintu byose byiza rero birasabwa ko utaja mu mana pour utaza mu rugo uzingiye kwasama ntugiye gufina
simwe byo kubwira umugabo hewe sheri n'umusini tuje kuri plage mu weekend yose tuje kuri plage wagiye muri mariage kugira muje kuri plage cyangwa mugiye mu construire ubuzima bwa kazoza mugatanga kurondera abana banyu iminezero yafise ibihe muzoyija mugabo ba sérieux numenya guteka umutwe kugira tubigenze gute qu'est-ce qu'on va faire amen nuvuga ngo ni divorce nayibabwiye no kuri vraiment abantu bakora divorce ndabasavye kandi abatakambiye Imana iranka divorce nta maverse no ndabazana ndabazi kwivuga kenshi ngaka ku rezo social Imana iranka divorce c'est-à-dire nawe uce ba antipathique urankwa n'Imana ukankwa n'abantu ukankwa n'umuntu wese ugasuzugurwa n'umuntu wese waye cubahiro bisigura ngo sivyo gutamu rudubi ni ibintu biri très très sérieux byangage à toute ta destinée et toute ta réputation nakadoza kawe kose nukuvuga ngo rero ikintu cyo kwitondera rero reka mvuga ijambo ku bantu batarubaka utararonka ni moma nziza cyane gose yo gutegura ivyo byose turiko turavuga nukuvuga ngo uyu munsi nimba utararonka umufiance niwo mwanya wo gutegura no gusengera uyu mugabo ingena azoba ameze bwira Imana amakriteri Imana ngo mu mugabo yo Imana surtout ntumubwire vyo maforme n'ivyo mafaranga Imana ntavye nezwe ntumubwire ngo nkene mu adeje abadeje bose bararongowe kera turi abakobwa batubwira ati ntusabe Imana umuminisitiri ego umuminisitiri wese abaminisitiri bose bararongoye hariho rero nukuvuga ngo gumana ibirenge hasi ivyo vyose uri kuragomba azobironka muri kumwe kandi abirose muri kumwe c'est mieux rero nabwiye ko muri Yesu hariho package y'ibintu byose ubutunzi bwose cyubahiro cyo kwese cyo mwijuru byose bijyanye muri Kristo rero umwanya umukobwa ari karanyumviriza n'umusore wese karanyumviriza niwo mwanya wo gutegura kazoza kawe n'Imana yawe ukubwira Imana ukayipanga ndagomba urugo rwiza ndagomba umugore mwiza ndagomba umugore yubaha Imana umugore aciye bugufi umugore azonkunda umugore azomprotege ukaja mu ijambo umugore mwiza ameze gute Efesiens 5:22 umugore mwiza yubaha umugabo wiwe umugore azonyubaha umugore azo prena soin de ma maison azonkundira papa azonkundira mama azonkundira abo tuvukana umugore qui sera toujours azoba ari nka complement yanje nawe uri umukobwa sengera umugabo azoza asa na Kristo wibuke Kristo ngene yaje ameze Ezayi 53 ngo yarasuzugwe n'abantu bose ushaka kuronka umugabo abantu bose bagaya kandi basuzugura ngabe ndani hari igitrezo atanwa bizi umugabo asa na Kristo azompunda kujya Kristo yakunze ishengero azoprena soin de moi atazompaga atazosuzugura azokwama ari petit soin de moi atazonjuja amen azonkundira umuryango umva tuzorambana tuzokwama akunda Imana yanje amen azofasha kurera abana tazontana urugo numwanya mwiza wo guprepara kazoza kawe mu rugo amen kuburyo umugabo azoza shikira muri iyo mood yawe uca umwantrena spirituellement ataduze nawe ukamuduze nawe aduze spirituellement akakuduza mvuga ngo azoba umuntu mukompletana wasenge uzozibona amapoint menshi wasengeye ari muri uyo muntu rero c'est-à-dire il faut kugira connexion n'Imana d'abord et après tu vas connecter ton mari ou ta femme avec le Seigneur Imana niyo yubaka urugo kuri yo nyene urugo niyo propriétaire y'urugo niwe chef w'urugo niyo vyose muri Yesu hari tout kandi muri Yesu hari umunyenga muri Yesu hari umunezero muri Yesu hari solution za vyose amen yumvire warasengeye umugabo ukazibona haje umugabo kugira ati dusenge hajya mu kimenyana mu gihana revo ya mbere dufatana amako dusenge uzozubona ivyo wasenze Imana bifite hamwe Imana kwereka igicapo cy'ivyo wasengeye byose ivyo nivyo Imana bigomba rero murehe kwihuta ntaco mwihutira nukuri imisi tuzomara mu isi atari myinshi rero reka kwimara mu magorwa wisutse mwe wenyene ngo ndakeneye ko abantu bose babona ko nagize mariage bibibi décore ya grave ibintu byose vyiza abantu bose reka guhiganwa mariage si guhiganwa ngo irici ntirinjana yo birambabaje reka kugwana n'amaci ici zikoba ziriho zizoguma ziza reka kugwana n'imisi rero sois patient amen merci beaucoup mperaheza nagomba kubwira abantu ariko baradukurikirana izi nyigisho canke ibibazo tubaza kugira ngo anyishure mwumva ntitubigira kugira ngo tubabuze iminyenga kugira ngo tubabuze namwe kuryoherwa
c'est juste kugira ngo dupartager la lumière votre attention. ego donc umuco tuko turaronka je umuco mfise avec moi ndawupartage n'abandi kuko kumbure hari abantu batagiriye ubwo buntu bwo kumva aya majambo hakiri kare bakagwa mu rudu cagasanga ivyo yumva cane cane n'ivyo abamugira yigire abamuhanura ngo arindire ari bake rero nizeye ko bazovyumva bakavyakira neza kandi bikaba hagutuza uko iyo uri kuri pression ntuguma hamwe umuvuga uti ikirenganye cyose uguma wikanga ikirenganye uvuga uti fete yose bantumiye mu bizogenda ndiwe ifoko ndo nk'umugabo ifoko ndo nk'umugabo nyene yego donc imana kandi sinzi igituma abagukobwa baguma kana amasondera bagabo kweka abahungu bari calme bari po n'est-ce pas? En tout cas, la majorité va les hommes sont posés, les garçons sont posés. Ce sont les filles, nous ngo bagira ko pression, ariko n'abahungu bagira ko pression abavyeyi. Ndamaze kubibona ko niyo ndi ku mamanza ngo we nijyari kanani, ngo we nijyari. Donc c'est nijyari kwa. Uzobimenyeshwa hageze. Mais maintenant, laisse-moi tranquille. Ngo hariho akantu kari kandi biri mu Burundi, nta gihuna kimwe ndabibona birimo. Biri mu Burundi, mariage ni trophée, même pour les parents. Ni trophée ni cyubahiro nanje bambo mais c'est pas possible umwana wagiye d'abord trophée yawe yari kuba umwana wagiye ahantu heza agiye kuba ku rugo rwiza agiye kuba ahantu où elle sera heureuse où il sera heureux mugabo ni ryari nawe reka guteba tamurudubi nana please ubonye umwana ari karanka kugira mariage cyangwa ari karateba muha umwanya ahubwo musengere bahure n'uw'Imana yamugeneye musengere ndabisubiyemo bavyeyi barundi kazi n'abandi bantu bose ntazi bumvura ururimi hagarika kugira pression ku bana notre jeunesse est en train de mourir abajene baje ko barapfa nabi baja mu muriro kubera iki bubatsi ingombi bakwagwa mu miriri indani bubatsi ingo zibababaze zibariza bigora kwitwa amakofi kubera iki barahurudutse mwarabasutse ngo nijyari iki hagarika kubabaza nijyari iryo jambo nijyari nawe ryugare atakwibwiriye hora binume reka kumubabaza ndabibasavye vraiment nimba mukunda musengere azobikumenyesha hageze mugabo arrêtez de demander reka kubabaza muriko murabasuka mu muriro muriko murabatera kuba kugira ko pression cyangwa ugasanga ku kazi bariko barakugereka ko umuntu hewe ramubwire ntuzi ninde yaguciye ngo ndangire bishoboka uko mugerekeranya na ntuze kubera iki c'est pas possible ça c'est dégueulasse nibishoboka ni muri kwabaza abana turekera abana ingo iziko zira divorce zirakwiye hagarika ivyo Imana idufashe kandi dufashe ivyo vyiyumviro biri dépasser hagarika kubarungika abo bose bakora divorce ari mu mwababwiye ngo ni magire mariage abo bose bakora divorce vous êtes responsable hagarika ivyo bintu mu izina rya Yesu Imana mu ijuru idufashe amen rakoze cyane Imana iguhezagire ku nyigisho nziza duhaye kandi ntubuzihaye bajya gusa na jemba ndazungukiramo akamehamana arazungukiramo Imana iguhezagire cyane ndashimiye kandi n'abadukurikiranye mwese kuva ku ntango jusqu'à la fin Imana ibahezagire ntimusubire inyuma uko mwaje ahubwo mugende mutwaye bagage nini muzohako n'abandi ahubwo ni batwo twabasengera twasengera batararonka baronke ab'Imana yabageneye hama tusabe n'abatarakizwa bakitwe d'abord nibaza ko on peut profiter de l'occasion kugira ngo umuntu wese ko navuze ko condition y'ukuronka urugo rwiza ni gukizwa kwa Umwami Yesu gukizwa rero birihutirwa ku muntu wese ariko aranyumviriza kuko ntuzi imisi uzomara ngaha muri iyi si kandi ni wava muri iyi si uzogenda imbere y'Imana hari tribunale y'ijuru izo bikurindiriye Yesu niwe nzira no kuri n'ubugingo ushitse imbere y'irembo ry'ijuru hari umusirikare ahagaze agucunza avuga ati ntiwinjira pourquoi est-ce que je peux te laisser entrer au ciel kwinjira mu ijuru condition sine qua non ya mbere nuko Kristo aba muri wewe il y a une prière y'ukumwaccepta nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe uteza kwa waragize nuvuga ngo ari muri wewe niwe aganza ubuzima bwawe aho rero birasaba ko warakijije ico ni cyambere uheje gukizwa gushikama mu gakiza korondera ishengero aho muri igihugu ha mashengero menshi akujamwo bahagukuza amen bahakурira gushucika umudisciple de Jésus hanyuma uca utangura kwiyumvira ivy'abagabo hanyuma umugabo mutangura kumusengera ubwira Imana
tuca tunabasengera kugira ngo muronke ingo nziza. Subiramwo aya majambo uti Mwami Yesu, jewe numvise amajambo menshi muri kino kiganiro. Uyo Mwami Yesu ndamukeneye kuko ndakeneye kuzogira urugo rwiza jewe. Ndakeneye gukizwa. Ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza wanje. Kuko ndemeye ko ndi umunyabyaha nkeneye gukizwa. Kandi azi ko nova muri iyi si uyu munsi nta juru nojamwo. Ko Yesu ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo kandi ntari muri jewe. Naramwumvise gusa ndanamwubaha mugabo sinkijijwe nkuko babivuga. Ubu rero ndakwakira uci k'umwami wanje n'umukiza wanje. Unyandike mu gitabo c'ubugingo. Umunsi nzova muri iyi si nze ndakubona amaso mu yandi utanyagiriza urubanza. Ndagushimiye ko mbabariye ko ku musaraba wabambiye ibyaha byanje byose. Undongore mpemu yera kuva uyu munsi ncika umwana w'Imana ko ngo waje kuduhuza n'Imana. Ndagushimiye rero kuva uyu munsi ncitse umwana w'Imana kandi ko nzogira urugo rwiza. Ndabisenda byizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wanje n'umukiza wanje. Amen. Rero ndagomba gusengere kugira ngo ushikame hama hari ishengero amashengero uzenga ntumbeshe. Imana iguhiteremwo amashengero ishengero ujamwo ririmwo Imana bavuga ivya Kristo hama guhinde gucika bigishwa umwigisha wa Kristo. Reka ndabasengera kugira ngo mugire ingo nziza mugire muhitemo neza hama mutangure kuva uyu munsi gusengera mariage ivuye ku Mana uw'Imana yabaremeye. Data mu izina rya Yesu kusengera umuntu wese w'umuseribateri umukobwa umuhungu ariko aranyumvira canke ugiye gufata ingingo yo kugira mariage yumvise ubu butumwa umugenderere umuhagakiza umugenderere umuhe gushikama mugakiza. Aheje gushikama ace aronka umugabo mwiza canke umugore mwiza mpemu yera umurongore agire determination yo kubaka urugo ruvuye ku Mana yo kugira mariage divin. Mana ubashoboza abana ba iyi generation ndayikweguriye aba basore izi nkumi ndabakweguriye ngo baronke ubahuze ni wahuje Rebeka na Isaka kwa kundi wamuhuza wabahuza bagacika umwe bakubaka urugo rwiza kandi ruryoshe rumwe urukundo. Niko ndavyatuye ku muntu wese karanyumviriza ngo Mwami Imana umuhuze na Isaka wiwe umuhuze na Rebeka wiwe ubahuze n'abantu babo ntihagire uzosubira kugira erreur kandi baje guhura bubaka igicaniro mu ngo zabo mu miryango yabo cyo gusenga ubudahumeka kugira ngo bateramire imiryango yabo bateramire ingo zabo n'abana babo bateramire destine zabo uzobukoze nyagora ku ngoma. Nsenge n'umuntu wese karanyumviriza wundi muvyeyi canke inshuti ubakuremo kusubira kugira pression n'izina rya Yesu Kristo ku muntu numwe museribateri uzobukoze nyagora ku ngoma. Byose bihugira uhabwa icubahiro. Turagushima ko ikiganiro wakoze kashe kutugira neza no kuduhishura ibindi vyinshi abantu ariko baribaza bibaremereye bibaruhishije batabona iyo baja niyo bava mu izina rya Yesu Kristo ndavyizeye. Amen.